Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 25 n'uwa 26 haravuga ngo maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana izindi mbohe zibumva isi kiranyiganyiga cyane giturumbuka bituma umushinge w'inzu yibohero unyiganyiga ako kanya inzugi zose ziruguruka iminyororo ya bose irabohoka. Dusangire iri jambo rivuga ngo gusenga no gutazira Imana birimwo ubushobozi bwinshi. Paulo na Sila babashize mu ibohero bazira ijambo ry'Imana. Bamaze kubashira mu ibohero bari babanje kubakubita cyane, baca babaha umurinzi w'ibohero bamubwira ngo ubarinde cyane. Amaze kumva ivyo arabashira mu ibohero, ariko amaguru yabo acayacokeza mu biti aboha n'amaboko yabo n'iminyororo kugira ngo ntibashobore kuronka n'ukuntu bashobora gutoroka. Hanyuma Paulo na Sila Bibiliya iratubwiye ngo hageze mu gicugu batangura gusenga cyane baririmbira Imana bayitazira. Hanyuma ko kanya nyene imbohe zariko zirabumva baza bumva isi irikiratigita, amatanguriro y'inzu yibohero aranyiganyiga. Si ivyo gusa, inzugi zose ziriyugurura n'iminyororo yari iri ku mbohe zose iracagagurika. Ba Paulo na Sila nabo nyene basanga bariko baridegembya biciye mu masengesho bariko barakora bongera batazira Imana. Nagira ndakubwire mwene data, gusenga gufatanye no gutazira Imana bifise ubushobozi bwinshi cyane. Mwavyumvise yuko byaciye bituma inzugi zuguruka, iminyororo iracagagurika, n'abatari biteze igitangaza barakibona muri iryo joro. Uwaracunze ibohero yaragize ubwoba, bonye abantu bose bari mu mwidegembyo, aravuga ngo ngira nje kwiyahura kuko bonyica. Ariko Paulo na Sila baramubwira ngo niwiyice, twese turi hano. Nta munyororo numwe yari yashoboye gutoroka inyuma y'ico gitangaza. Murumva rero yuko igitangaza cyakozwe nuko Paulo na Sila batanguye gusenga bahimbaza Imana bari mu munyororo. Nshuti yanje, ushobora kuba uri mu kibazo k'umunwa wawe ukomeye uri muzima, senga wongere ko no gutazira Imana. Nagira ndakubwire ngo ivyo ni wabikora igitangaza kirakoreka mu izina rya Yesu. Ibibazo ntibikugara umunwa, ariko ibibazo bije, na Paulo yarabibwiye abi Filipi, ibibazo bije senga ni winginga Imana uyibwire ibikugoye. Nagira ndakubwire ngo Imana izokora igitangaza. Inzugi zarugurutse, nawe ni wasenga inzugi zizokwiyugururira, imiryango izokwiyugururira. No kuvuga Imana igucira inzira ibibazo wari urimwo ubivemwo biciye muri uku gusenga no gutazira Imana. Nimba ugwaye unaremvye umunwa ukaba ugishobora kuvuga, senga. Kumbura ushobora kudasohora ijwi cyane, ariko mu mutima wawe wumve kuri kuratazira Imana uyitazira. Nagira ndakubwire ngo Imana izokora igitangaza igukize, ikubohora iyo ngwara yari ikuboshe, itanagukijije uzogira iherezo ryiza. Nuko rero nshuti uri kuranyumviriza, Paulo na Sila ibitangaza vyabo byavuye mu gusenga no gutazira Imana, kandi bari bapfunzwe batazira ibyaha bakoze, ariko bazira ijambo ry'Imana. Nawe ibibazo urimo nimba atacaha wiyagiriza, usenge wongere utazire, urabona ikiganza c'Imana. Yesu abahezagire.